Kugurucese inyigisho zo gukarihiza ubwenge abakoresha ibinyamakuru bikora ku mbuga ngurukanabumenyi, aho umunyamabanga mukuru mw'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga Wirindabaniwe atuyagira intumbero nyamukuru y'izo nyigisho. Amakuru atangwa ubu kubera ko abamenyeshamakuru cyangwa abatanga amakuru babaye benshi, kenshi ayo makuru atangwa arakunda kuba ari mu tunenge. Harimo n'abayatanga ugasanga si abamenyeshamakuru vy'ukuri. Mu bikorwa Diaspora Ndundi yimirije gukora biherekeza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga, twoshiramwo inyigisho ziraba ama TV online. Intumbero rero niyo yo kugira ngo abamenyeshamakuru kumbure batahora baboneka mu nyigisho nyinshi, kuko hari inyigisho usanga batatumiwemo, bashobore kuronka inyigisho zibafasha gutanga amakuru atosoye, gutanga amakuru afise iyavuye, gutanga amakuru y'ukuri. Nayo Patiri Dieudonné Niyibizi yatanze inyigisho avuga ko hari inyifato umumenyeshamakuru akwiye kugira mu gutunganya akazi kiwe neza. Bwa mbere rero inyifato yoranga umumenyeshamakuru ku mbuga ngurukanabumenyi yoba ingendo yo kuba umuntu w'imvuga kuri. No kuvuga si ko yo kwandika ibiri byo gusa, mbwa we muri we yo umuntu arangwa n'ukuri, yo umuntu afise ico yubakiye ku buzima bwiwe, wa muntu azira ikinyoma, wa muntu azira guca mu mbavu ikintu, wa muntu asonera abo abwira maze agashima yuko yibabwira ibibubaka. Ukuri rero n'ingingo nshimikiro ikomeye cyane yubaka igihugu, yubaka imibano, yubaka abantu, ariyo abamenyeshamakuru bari ku mbuga ngurukanabumenyi babwiza gukorera ko bwa mbere. Bwa kabiri bograngwa n'umwidegemvyo. Mu kumenyesha amakuru utidegemvya urashobora gusanga wewe nyene utazi n'ivyo uri kuravuga, kuko uvuga ibintu kubibonye, ukavuga ibintu ko babiguhaye, ukavuga ibintu bagutegetse, ugasanga umuntu ntakibona rero icoba kibereye yovuga. Inkuru iboha abantu, inkuru itera umuryano, inkuru iryanisha, ibuza abantu kumvikana, inkuru bene izo ziba zihushanye n'iyo nyifato ngenderwako yitwa ukwidegemvya. Bwa gatatu ariho mbere nyifato inkuru novuga mpereza ko nijanye no gusonera umuntu. Umumenyesha makuru yubaka igihugu. Dategereza kumenyesha makuru ku buryo abantu bavyumva begerana maze bakubaka umuryango koko kubw'inkuru zibubaka zikabahuza. Izo nyigisho zikaba zari zatewe iteka n'urongo rwego rujeje kugenzura ibinyamakuru ko bikora Sentse, icegera c'urongo ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, urongoye igisata co kumenyesha amakuru gisagara ca Bujumbura, abahinga batandukanye baje gushikiriza inyigisho ndetse n'abakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi.